agakiza arose sekirite, arose protection, arose my God, basha ndabyite gute? Iyo umuntu arose agakiza ari secured, si mu buryo bwo gukizwa gusa ibyaha, si mu buryo bwo gukizwa ibyaha gusa, byo gukira ibyaha gusa, ariko ngo mu gihe bavuga ngo n'ijambo ngo to be secured, kuzana ikintu ngo into safety, ni kukizana muri security. Iyo umuntu yakiriye agakiza ni kuvuga ngo yakiriye security, yakiriye ukurindwa, yakiriye umutekano, yakiriye amahoro. Nico gituma bivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu wese atarakira agakiza nta mahoro afise. Aho n'akaburungu kariko. Umuntu wese atarakira agakiza nta mahoro afise. Oh my God, mugihe murarumva bavuze ngo ni kuzana ngo ikintu ngo muri bintungwe safe place, ngo ni kuzana ngo umuntu canke ngo ikintu ngo mu kibanza kizigamwe kirinzwe. Nimba hari umuntu ariko aranyumva yamaze kumva ivyo yakiriye, nimba hari umuntu ariko arantegera yamaze kumva ko agakiza si bya bindi byo kuvuga ngo ndashira hasi, ushize hasi urapfa. Wakiriye agakiza si gukira ibyaha gusa, wakiriye sekirite. Sekirite imeze gute? Ni mu mpande zose. None ico no kwitwa inesekirite izana, donc kandi sekirite izana canke iri muri transformation holistique. Ni sekirite ifise ubuzima bwuzuye, atari kuzigama mu buryo bw'ibyaha gusa, ariko no mu kazi uba ufise protection kubera agakiza, no mu ngendo ugira uba ufise protection, ubuzigamwe, uba ufise wa mutekano kubera agakiza. Bantu b'Imana, Imana yaduhaye ingabire idasanzwe kugeza ku rugezo rwaho ishaka kutwiyegereza mu buryo bwuzuye. Ico gituma Paulo yavuga ngo jewe naho mubona ngenda singaragara, sindi jenyene. Kandi ngo asenga d'ailleurs ngo nigihe burya mubona ngenda si jewe ngenda, si jewe ngenda, ninde? Ngo ntacu ndumva harimo abo turi kumwe ngo badakiza. Igihe mubona ndiko ndagenda si jewe, kubera mama Lewi mwari muzi kera igihe yakira agakiza yarapfuye, yemeza ko impwemu yiwe iba jele na Yesu gusa. Uburyo bwiza k'umurozi bwo kwica mama Lewi nuko yica Yesu. Banza ukureho ikimurimwo utumwica, utarashobora kwikuramwo bishobora. Ako niko gakiza ndiko ndababwira mwakiriye. Imana ntimaze ngo ni ibintu byo kwambara costume nk'uko kwiwanje nkaza nkicara ngo ni agakiza. Oya, ino sekirite inyegeje mu gakiza iraduherekeza no mu mafinanse yacu, mafaranga. Mu by'ukora ufise protection, nugaragara. Intambuko zose ugira pa ndagenda mugabo si jewe, ndavuga mugabo si jewe, ndambara mugabo si umwe mwari mumenyereye, ndaririmba mugabo si jewe, ninde? Somebody inside. Hari umuntu ari muri jewe ataboneka, ni ishusho y'Imana nzima. Iyo yigendera, nivuga, ni ushaka kunyica rokora Yesu muri jewe, ikibiribiri n'umunota umwe uzobahejeje. Bisanzwe iyo umuntu yakira agakiza yakiriye sekirite. Ubonye umuntu avuye mu gakiza muri rire ni intango yo gupfa. Cyo Paulo yavuga ngo nagwanye intambara nziza none ndagica amahoro. Bico nazigamye, ngo nazigamye iki? Ukwizera. Yakaba nazigamye agakiza gusumba ibindi bintu byose.
iyo umuntu afise agakiza, iyo umuntu yakiriye agakiza aba yakiriye sekirite. Mu bisanzwe umuntu wa mbere akwiye kuramba ni uwizeye ko Yesu ari Umwami. Iyo utarakira agakiza uri mu rupfu. Ico gituma Pawulo abwira abikorinto ngo reka ngo kera ngo nta bantu mwarimu mwiza, ariko ngo from now guhera ubu ngo muri umuco. Ngo nuko rero nimugende nk'abana b'umuco. Kugenda nk'umwana w'umuco ni gute? Umwana w'umuco ntafise ubwoba bw'abarozi. Umwana w'umuco ntafise ubwoba bw'iki? Kuko arazi yuko ikimubamwo ntigipfa. Erega harabibaza ngo Yesu yarapfuye aherayo. You are wrong, uri heno. Harabagerageje baramwica n'ivyo kandi yarapfuye. Après 3 jours inyuma y'imisi yaragize. Uyo ni waba muri twebwe. Naho bivuze ngo naho ushoboye kugira initiative yo kwanga ugomba umwice acazuka bandanya mbaho.